mwaka wa 2026 isi irabandanya gutera imbere ku rugero rudasanzwe. Ibihugu bikomeye n'ibisagara binini binini birabandanya kubaka inyubako zidasanzwe zirushiriza gutangaza isi yose. Hari inyubako zihagaze nk'ibimenyetso by'ubuhinga bwa none, ubutunzi n'iterambere. Zimwe zikoze ku bicu, izindi zifise ubunini busanzwe, izindi zifise ubunini budasanzwe. Zose zerekana aho ubushobozi bw'umuntu bushobora gushika. Muri iki kiganiro tugiye gukora urugendo rurerure turaba inyubako 10 nini cyane zisumba izindi ku isi mu mwaka wa 2026. Tumenya amateka yazo, ubuhinga bwakoreshejwe mu kubaka izi nyubako, hamwe n'igituma zikomeza gutangaza amaso y'isi yose. Itegure rero kugira ngo wane nacu 5 kuri 5. Tubaja guhera ku mwanya wa 10 tuja ku mwanya wa mbere. Intsinzi Motivation. Ku mwanya wa 10 turasanga inyubako China Zone City Tower. Iyi iri mu Bushinwa, iri mu gisagara ca Beijing, ifise uburebure bwa metero 528 kandi yarangiye kubakwa mu mwaka wa 2018. Iyi nyubako yubatswe mu buryo budasanzwe busa n'icombo ca kera c'Abashinwa. Ku mwanya w'icenda tuhasanga inyubako Tianjin STF Finance Center, nayo nyene iri mu Bushinwa, iri mu gisagara ca Tianjin, ifise uburebure bwa metero 530. Iyi nyubako yubatswe kugira ikoregwemo ubudandaji, amahoteli n'ibiro bikomeye. Ku mwanya w'umunani tuhasanga inyubako Guangzhou STF Finance Center, nayo nyene iri mu Bushinwa, iri mu gisagara ca Guangzhou, ifise metero 530 z'uburebure. Yuzuye mu mwaka wa 2016 kandi izwi ko ubuhinga bwa none bwakoreshejwe mu kuyubaka. Ku mwanya w'indwi tuhasanga inyubako One World Trade Center, iri muri Amerika, iri in New York, ifise uburebure bwa metero 541. Iyi nyubako yubatswe nk'ikimenyetso cyo kwiyubaka gushasha kwa Amerika inyuma y'ivyabaye mu mwaka wa 2001. Ku mwanya wa gatandatu tukasanga inyubako Lotte World Tower, iri muri Korea y'Epfo, iri Seoul, ifise uburebure bwa metero 555 z'uburebure. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bwa kijambere kandi irimo amaduka, ibiro, amahoteli n'ahantu ho kwinezereza. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga inyubako Ping An Finance Center, iri mu Bushinwa, iri Shenzhen, ifise uburebure bwa metero 599. Ni inyubako yubatswe mu buryo bwa none cyane ku bijanye n'ubuhinga n'ubudandaji. Ku mwanya wa kane tuhasanga inyubako Abraj Al Bayt Cloud Tower, iri muri Arabia Saudite, iri Imaka, ifise uburebure bwa metero 601 z'uburebure. Iyi nyubako izwi cyane kubera isaha nini cyane iri kuri yo kandi iri hafi y'ahantu heranda Imaka. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga inyubako Shanghai Tower, iri mu Bushinwa, iri Shanghai, ifise uburebure bwa metero 632 z'uburebure. Yubatswe mu buryo bugoramye kugira igwanye umuyaga kandi izwi kubera ubuhinga bwa none yubatswemo. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga inyubako Merdeka 118, iri muri Malaysia, iri Kuala Lumpur, ifise uburebure bwa metero 678 n'ibice 9 z'uburebure. Ni imwe mu nyubako nshasha kandi nini cyane ku isi. Iyi yubatswe nk'ikimenyetso c'iterambere rya Malaysia. Kora subscribe kuri Intsinzi Motivation maze tukubwira inyubako iri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga inyubako Burj Khalifa, iri Dubai. Iyi nyubako ni nini cyane ku isi yose. Mu mwaka wa 2026 ifise uburebure bwa metero 828 z'uburebure n'amagorofa 163. Iyi nyubako yarangijwe kubakwa mu mwaka wa 2010. Yubatswe hakoresheje ubuhinga budasanzwe kugira ishobore guhagarara kuri ubwo burebure budasanzwe.
turashimira cyane mwe mwadukurikanye muri uru rugendo rurerure rwo kurabira hamwe inyubako 10 nini ku isi mw'uyu mwaka turimo 2026. Twabonye uburyo isi itera imbere, tukabona n'ingene ubuhinga bw'ubutasi bwacitse ku rwego hejuru mu buryo bw'inyubako budasanzwe. Izo nyubako zerekana ko indoto zishobora kuba impamo iyo habayeho buhinga, umurimo no kwihangana. Murakoze cyane kuba mwari kumwe natwe kuva ku itanguro gushika ku iherezo. Niba iyi video yabashimishije, kora subscribe, like, share na comment. Hari igitekerezo kandi cyanyunganizi udusange muri commentaire.